kaze muri ano makuru ategekanya ikirere. Kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 2024 gitugutu umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu bice vya Mwaro mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza na Ngozi mu ntara ya Butanyerera ayipima degrees Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cyose. Ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ayipima degrees Celsius 31. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka gihe cy'isaha 11 zirenga iminota 41 rirenge gihe cy'isaha 12 zibura iminota 7 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwateguye n'ikigo Jebu agarukiye hano. Makuru cyane kuyakurikirana Alice Ningabira Igenekerezo abashikiriza na Wejo.